Imana mushobora byose nyarimowe n'ikigongwe na nyakubahwa ndongozi z'umuryango w'abayisilamu na nyakubahwa mugize umuryango w'abayisilamu namwe ndongozi mwaje kwifatanya n'umuryango w'abayisilamu. Salamu alaikum. Amahoro y'Imana abane namwe neza. Amen. Amen. Icyicaro nyakubahwa mwese n'akanyamuneza ko kubana n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'intama. Ndagira ubwa mbere rero ntangure kubifuriza umunsi mukuru mwiza. Waje kandi kwifatanya namwe kuko twese tugize umuryango umwe. Ibrahim ni sekuru w'abemera bose, natwe mu Burundi twagize amahirwe, turi igihugu cy'abemera Imana kuva kera na rindi. Abarundi ntibasenga ibigirwamana, bemera Imana imwe rudende, Imana itanga inka n'ibibondo, Imana mushobora byose. None rero turi kumwe ngaha, turi mu muryango, twazanywe nuko twemera iyo Mana, dufise ukwemera kandi dufise ukwizigira, tukagira n'urukundo. Iyo rero twahujwe no kwemera, icyambere nuko tubanza twese tukabizirikana ko twemera Imana yaturemye, tukamenya igituma yaturemye. Imana yaremye umuntu kugira ngo abandanye ahingura iyi si, abandanye ayihindura. Twaba twabivuze, Imana yarashize ku isi ibikwiye byose bikenewe umuntu azokenera. Ica iramurema, imuha ubwenge, kuko yamuhaye uwo mutahe, yamuhaye ubwenge bwo guhingura ivyo yamuremeye. Nico gituma ibiri mubona byinshi dufise byahinguwe n'umuntu. Imana yarashizeho matière première kugira ngo umuntu akore impuzu, akore ibirato, akore ayo marori mwambaye. Yarabishizeho mugabo iha ubwenge umuntu kugira ngo abukoreshe mu gukora ivyo byose akeneye. Ndetse yaduhaye imbuto, iduha n'isi, iduha n'imvura kugira ngo turime, twimbure, dufungure, tugire amagara meza. Iyo rero umuntu amaze kumenya ivyo byose aca akora icyo Imana yamubwiye. Mwebwe Bayisilamu kuva kera turakunda kubivuga, mu Burundi umuntu asa neza mwita umusirimu, bivuye muri masirimu. Ushobora kuba umusirimu ataco wiha. Imana yaraturemeye igihugu cyiza, kandi n'igihugu natwe dutegerezwa gusirimura, tugisharize gise neza. Ndanezerewe yuko muri iki gihe ndabona ko abarundi bose batanguye kugira umutima wo gusokorera igihugu cyacu, tugitera amashurwe, kiba igihugu kiyagayaga. Umurundi wese ategerezwa kumenya yuko Imana izomubaza ico yamaze kuri iyi si, kuko nico yakuremeye. Uzotanga raporo, mbega uzotanga iki? Naho nyene n'ubu ngiragaragaza umunezero ko abayisilamu bubu ntibakimeze nk'abayisilamu ba kera. Abayisilamu ba kera baba basanga kwirigara gusa. Nakuriye ngaha mu Bujumbura, naraja mu Buyenzi wasanga abayisilamu bariko bakina rudo. Mugabo ubu vyarahindutse, ubu basanga ku kivi barakora.
kare wamenga abayisilamu ntibakwiye kwiga ngo bateze imbere igihugu, none ubu dufise abayisilamu bize n'urwaruka rwanyu muriko muragwigisha, bafise abaprofeseri muri za kaminuza. Murabona yuko niyo haje umuyisilamu akaba umushikiranganji ntatumara amaza, vyerekana ko bafise umutwe. Ikintu rero gikenewe nukumva yuko dutegerezwa gukora tugakorera n'igihugu cyacu, kuko kugira tuveho twakoreye igihugu umwe wese agira icyo akoze. Bijya mwavuze by'ibibanza, bijya n'ibyo gusukurira abarundi, ubimenye neza. Ku kazi niba baguhaye job, baba bakugenye kuja gusukurira bene gihugu, ahubwo ico mwovuga muti abarundi bose banganya amahirwe yo gusukurira bene gihugu. Abayisilamu barimwo, abakristo barimwo, bose bategeza kunganya amahirwe. Kare rero ko kare bavuga bati abafise amashuri ni bangahe, none ubu murayafise. Shehe twarose umwanya, mufti wanyu twarose umwanya wo kuganira ku bibazo bitari bike. Bijya yavuze twaza twarabivuganye bimwe byose tubirabira umuti, kandi ndazi yuko uri kuratogwa ku byerekeye ibyo by'uko hariho ibiragishinga bikomeye kurusha ibindi, ibi by'uko mu ngo ingo zanyu, imiryango yanyu ingene yubakwa. Mu gihugu kirimo abantu b'Imana hariho ikintu kimwe tugenderako, ngo mu mibano yanyu mugende mwengengana. Ibyo wowe uri kurakora ntibitirimutse uwundi, kandi ubikore mu bugwaneza, kwengengana. Niba biranditse mu gitabo cy'abakristu ati wewe n'ivyo ufata ubifata udashaka ko bitirimutsa uwundi. N'imigenzo yawe rero uyigire mu bugwaneza, uguma mu rukundo udatirimutsa abandi. Nico gituma rero mubona yuko Muyisilamu barafunga ngo nuko afise uwundi mugore kubera no kwengengana. Mugabo mu mico n'imigenzo y'abarundi murazi yuko iminsi yose barabuza guharika, none mweho mubigira mu bugwaneza. Ikigira kabiri nuko umwana ategerezwa kugira se. Abantu ba mbere turwanya n'abantu bagenda bakarenga ibigo, hanyuma umwana akavuka atagira se kandi sariho. Umwana kwitwa imfuvyi afise se iramaramaje. Abayisilamu muvyaye umwana muramwemanga, nico gituma umwana wese ategerezwa kumenya se. Kuko mu Burundi umwana atorana kwa se ntatorana kwa nyina, nico gituma ategerezwa kumenya se. Iyo rero bariko baravuga umwana, kenshi burya tuba turiko turondera se ko ategerezwa kuja habona kugira ngo abeho. Kirazira gutunga umwana aba imfuvyi kandi afise umuvyeyi. Hariho ibindi bibazo mwabajije namaze gushikiriza abo mu gisata kijanye na migration mu gipolisi. Naje navuze nti ivyumvikana yuko umubikira mufata pasiporo yitwikiriye, mugabo Umuyisilamu kazi ari mico y'idini. Nibaza yuko muri ico gisata ico bariko baragihinyanyura neza, kugira ngo twese dutegereza kugira amahirwe amwe mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bose barangana imbere y'amategeko, ariko tuje turategera neza yuko igihugu atari inka yapfuye turiko turagabura, ni inka ihagaze turiko turagaburira kugira ikamwe menshi. Mpora ntangara mbonye abanyepolitiki ariko bararyana bajyanira ibiti. Ndababaza nti none ko mwitwa ngo muri abanyepolitiki, ko atanumwe avuze ico yozana kugira igihugu cacu kigira ico tuconka. Hano mu Burundi turafise ubutare, dufise isi nziza ndimwa, ifise imvura. Ivyumvikana ingene rero iki gihugu cacu
tutorima tutohingura ivyo dufise kugira igihugu cacu gitere imbere. Nagira ndabasubire kubibutsa nta kintu na kimwe dukura mu mahanga kidashobora guhingurirwa ngaha. Vyose ibintu vyose muvuga ivyo muvuga ngo murakenye turabifise aha. Igihe cyose tuzoba tukibikura mu mahanga muze mumenye yuko turabikenye naho vyoba vyinshi. Ngaha turafise ubutare bwa petrole buriho ngaha hirya mu Rukoko niho buri, mugabo tukaca tuvuga ngo turakenye igitoro kubera iki kwimba tuvome ngaha nyene twigurire ngaha. Igihe rero tutarabikora nimwemere ko tubikenye naho wogira iritiri ibihumbi 100 muhiri wawe umwe wese. Igihe cyose muzamubikura mu mahanga murabikenye. Aha iyo miduga muvuga dufise ubutare bw'icuma nuba turashoboye kwikorera imiduga ngaha. Dufise ubutare bwa cuivre turashobora kwikorera zirya nsinga tuja gukura hanze. Nta kintu na kimwe ngaha tudafise. Ayo mabateri mwumva dufise za lithium, dufise cobalt, nta kintu na kimwe. Nimwibuke ngaha mu Burundi tugifise ihinguriro rya Verundi, tuba tuja kugura ibiyo hanze, tuba tugura ibirahuri hanze, vyose ni ngaha. Ubu rero iyo shetani yari yaratuzibiye amaso tukaba mu mwijima, ubu nitwugurure dusaba Imana mushobora byose itwugururira umuco tuve mu mwijima tugendere mu muco tubone icyo twokora. Hajya twari twarazimiye gushikaho twanka n'igihugu cyacu. Ntushobora kuvuga ko ukunda igihugu cyawe uri kuratoteza mwene wanyu. Murabona ngaha turabavukanye twese, ntivyumvikane ingene dushobora kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi dufise ubwoko bumwe tukavuga ngo turimo abahutu n'abatutsi n'abantu, mukazobona umuntu wese ariko aracamwe imico abarundi mumenye ko ari shetani iri kwiramukoresha. Reze tuvuge uti toka shetani. Kubona nk'ubu mwebwe ntimurabona ibihinduka uyu munsi si nk'ejo. Hariho igihe bavuga ngo abayisilamu n'abakristo, mu bakristo ngo abaporoti, ngo abakatolika, ngo abadivantiste, ngo abapantekote. Ivyo vyose bizana abantu gutandukana iba ari shetani. Mu Burundi twebwe dufise ubwoko bumwe. Ubwa mbere turafise data wa twese ni Imana, tukagira sokuru wacu Burahimu. Abemera bose no mu bitabo by'iwacu biranditse yuko Burahimu yabaye sekuruza w'abemera bose, turamusangiye. Mu Burundi kuva kera narindi dufise umwami umwe Rudende. Ntitugira ngo intara ngo ni y'ubwoko ubu barafise umwami wabo. Mugabo genda murabe naho hakurya ikongo hagufi usanga bafise umwami wabo. None ico gihugu baza kuvuga ngo harimwo amoko atabami bahari nicahe batagira intara tuvuga ururimi rumwe. Kuva uno munsi twese twumve yuko turi ubwoko bw'abarundi buvuga ikirundi, kanatsinda twese turi bene Burundi. Akantu mwebwe nimwe mukazi cyane, hagiye muri kamaravuga ngo bin ni bene. Mu Burundi uzokumva ngo bene naka mwene naka. Twebwe turi bene Burundi, bene Israeli, bene. None kubera iki ako karuda ashaka kukagenderako ngo tube abavukanye? Tumaze kumenya ko turi abavukanye rero duca tumenya yuko umuvyeyi twonka no Burundi. None ubwo Burundi tuzobwonka iki? Tubwonka ico twabugaburiye. Naganda bamenyesha hari abantu bamavuga ngo dusabe leta iduhiki. Uwo mugabo yitwa leta naramurondeye ndamubura kugira na jewe ndamuhe bwake. Aho murahurira n'umugabo yitwa leta kuvuge ngo ndagize bwake leta. Mugatuba ko leta n'urugabo rutunze rudahomba ruduha byose. None uwo muntu tudahura mwibaza ko arinde? Ni twebwe nyene ivyo tutarondeye nituze tuje kubirondera ku wundi mugabo.
Uburundi tubukoreye bukaduga bugatunga buzoturamira twese duheze dutere tuje imbere. None rero reka nsozere ndabakengurukira cyane, ndabakengurukire ku butumire mwaduhaye kugira ngo twifatanye kuri uyu munsi mukuru. Ndabakengurukire ku bikorwa byiza byose muriko murakora. Icyo ndabemereye ni uko ubwa mbere turi kumwe twese, ntagidashoboka ntagire n'umwe azokwiganira azi ko turi kumwe twese. Umoja ni nguvu. Ibibazo tuba dufise twese turabisangiye no kwicara tukabitorera umuti hamwe. Turageze mu bihe bya none tubishitsemo dufise ubwo bumwe. Icyo ndabemereye nuko turi kumwe kandi tuzokwa turiko turakorana. Mugira ibibazo ibibazo bya twese, umwe wese agira ikibazo kibi cya twese tubitorera umuti kugira ngo ntagire n'umwe yama ariko aridodomba mu gihugu ciza Imana yatugabiye. Reka rero sozere mvuga nti twese dutahe tuzi uko tujanye uwo mutima wo kwemera Imana, kwizigira ko igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere cyane kuko Imana nico yakigeneye, twongera tugira urukundo hagati yacu. Rero ndangije ndabipfuriza amahoro, mugire umuco kandi mugire n'imigisha ivuye ku Mana. Salamu alaikum.